ndabaramukije mwese. Amahoro y'Imana aho muherereye, jewe kubinyerekeye aho ndi nukuri meze neza, ibintu ni sawa. Hama nari nshatse muri kano kanya ndabaganirize cyane ku kintu kimwe nari maze igihe nigako no muri kirya gitabo cacu arico canyu umuntu atazwi, nibaza ko kiri muri chapitre ya mbere. Ni ikintu abantu benshi bakunda kwibaza ko ibibazo, ikintu citwa ubuzima. Ubuzima ni ikibantu b'Imana. No musi ubajije abantu icari co ubuzima, umuntu wese aguha insiguro ashatse. Mugabo ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? Nk'ubu nk'akarorero ubajije abaganga barashobora kuguha definition y'ubuzima, bakakubwira ko ubuzima ari amazi aseseka ntibayore. Hama wabaza abadandaza nabo bagaca bakubwira ngo ata amafaranga nta buzima, bisigura kuri bo ko ubuzima ari amafaranga. Hama ku bandi nabo nimba sinzi abandi, mugabo je kuri jewe ndavyibuka tuja kw'ishure, umuvyeyi yarashobora kukubwira ati kw'ishure niho hari ubuzima, ugiye kw'ishure ugiye kurondera ubuzima. Mugabo igihe twaheze amashure by'ukuri baduha nta kindi kintu baduha atari impapuro zerekana, impapuro z'umutsindo zerekana ko twahejeje amashuri. Rero ikibazo naca nibaza ni mbega izo diplome bwo bari bwo buzima abavyeyi bacu batubwiye tugiye kurondera kw'ishuri. Mugabo ikitangaza cyangwa icatangaza no kubasanga n'abavyeyi ubwabo warashobora gusanga akubwira ngo agiye ku kazi kurondera ubuzima. Muri make abantu no musi bariko barondera ikintu citwa ubuzima. Rero imbere yuko tumenya hehe twoburonderera, ni byiza ko tumenya mbega ubuzima ni iki. Umunsi umwe nigeze kubaza umuntu, ni ikintu cangyoheye cyane. Nigeze kubaza umuntu impamvu yavuye muhira iwabo aho yari asanzwe aba mu ntara imwe igize igihugu cy'u Burundi. Ndamubaza icamutumye yumva yova aho hantu akazi akamanuka ino mu gisagara ca Bujumbura ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Natangajwe cyane n'inyishu yampaye. Yambwiye ngo icanzanye naje guhiga ubuzima. Rero nca ndamubaza ati none kuva umaze igihe kingana iki? Arambwira ati maze imyaka 13 ndi muri iki gisagara ca Bujumbura. Nca ndamubaza ati none muri iyo myaka 13 ubuzima waraburose, warahavuye uraburonka? Arambwira ati wapi, gushika n'ubu ndacarondera. Rero ico kiganiro nagiraniye n'uwo muntu cace numva umenga kinshizemwo ikintu kivuga ngo none mbega ko abantu bava ruguru bavuga ko baje guhiga ubuzima i Bujumbura, kandi ubuzima buri Bujumbura. Mugabo byaciye bintangaza kubera yuko narisanzwe mfise n'umugenzi wanje nawe yakorera mu ntara za ruguru. Nkamubaza none wewe kubera iki wahisemo guhitamwo kuja gukorera ruguru mu zindi ntara? Nama ndakubona ugenda acambwira ati reka mba ngiye guhiga ubuzima. Rero ncavuga ati none ko abari ruguru bavuga ko baje kubuhiga Bujumbura, hama bari Bujumbura nabo kavuga ko bagiye kubuhiga ruguru, none bimeze gute? Ubuzima ni iki final? Mugabo by'ukuri ubuzima hariho ico ijambo ry'Imana ribivuga ko ubuzima ntabwo ari ikintu nshuti yanje, kuko iyo ubuzima ari ikintu, hari abantu barondeye ibintu babirose mugabo batigeze baronka ico kintu citwa ubuzima. Ubuzima ntabwo ari ikintu, ubuzima n'umuntu yitwa Yesu Kristo. Uriko urasoma mu ijambo ry'Imana, n'akaroro ugasoma muri Yohana wa mbere igice ca 5 ku murongo wa 12 no havuga ngo ufise umwana w'Imana niwe afise ubwo buzima, ngo utamufise ntabwo afise. Rero bisigura ko Yesu Kristo niwe buzima abantu bose bariko bararondera. Ntibitangaje kubona abantu no musi mwisi bariko bararondera ico kintu citwa ubuzima,
ni kubera yuko arico kintu batakaje, arico kintu umuntu yatakaje igihe Imana yari mu muntu mwitanguriro. Hari ubuzima yari yamuhaye, hari ubuzima yarabayeho, hama biciye mu kutumvira, mu gukora icaha, ubwo buzima yarabutakaje. Rero kuva ico gihe abutakaje, umuntu yagumye yaciye akorokera aho hantu, aguma arondera ikintu citwa ubuzima. Rero inshuti yanje, urashobora kumbwira ati jewe narize ndanonosora, canke ukavuga ati je ndi umu intellectuel, twebwe ivyo ni vy'abantu b'abayiretre. Nshuti, urakeneye Yesu Kristo, urakeneye ubuzima, urakeneye kugira ubuzima muri wewe, kuko nimba vy'ukuri utarigera wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umenye ko atabuzima ufise. Ntaco bitwaye ivyo ufise, ntaco bitwaye amafaranga wowe ufise, ntaco bitwaye umuryango waravukiye, nta nico bitwaye n'igihugu urimo. Mugabe ico nzi nuko by'ukuri urakeneye ubuzima bw'Imana muri wewe, urakeneye Yesu Kristo mu buzima bwawe kugira ngo ugire ubuzima muri wewe. Hari uwundi muntu ashobora guca avuga ati je ndi umunyamuji. Nshuti yanje, nutakira Yesu Kristo ngo akubera ubuzima, ubwo bunyamuji bwawe urashobora kuzogutwara mu kiyaga caka umuriro. Ego urashobora kuzoja mu kiyaga caka umuriro kubera yuko utigeze wakira ubuzima bw'Imana muri wewe. Ubuzima ndiko ndavuga, amafaranga yawe ntiyoshobora kubuguha. Ubuzima ndiko ndakubwira, umuryango uvukamo ntiwoshobora kuguha ubwo bugingo budashira. Barashobora kuguha ikindi kintu cyose wokenera, mugabo hageze kuri iki kintu citwa ubugingo budashira, ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma igice ca 6 ku murongo wa 23, ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana ngo n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero ubuzima cyangwa ubugingo budashira nta handi hantu woburonkera. Nshuti, ntiwoburonkera kw'ishuri, ntiwoburonka kubera ko wagiye kw'ishuri, ntiwonaburonka kubera ko wavuye mu ntara ya ruguru ukazi Bujumbura, ntiwonaburonka kubera yuko wavuye mu gisagara ca Bujumbura ukaja mu yindi ntara ya ruguru. Oya, ariko ubugingo budashira uburonka kubera ko wizeye Yesu Kristo, hamuka mwakira mu buzima bwawe nk'umwami n'umukiza. Aho honyene niho hantu ushobora kuronka ubuzima bw'Imana. Urashobora kuba ufise ikibazo ukavuga ati mbega nobigenza gute? Nshuti yanje, ntaco bitwaye ibyaha wowe warakoze ukungene bingana, ntaco bitwaye ubunini bwabyo, nta nico bitwaye ubwinshi bwabyo, kuko ijambo ry'Imana rirambwira muri Yesaya 1:18 ngo naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku birashobora kwera derere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Mbere naho byo tukura nk'agahama birashobora kwera nk'agahama, birashobora kwera nka sheregi. Rero nshuti yanje, nukuri Imana iragukunda cyane. Imana wumve ko iragukunda. Urukundo Imana igukunda niko rwayitumye itanga Yesu Kristo kugira ngo uyu munsi wowe ni wamwizera ntupfe rubi, ariko uhabwe ingabire y'ubugingo budashira. Nshuti yanje, ubwo bugingo budashira ndiko ndakubwira, idini usengeramwe ntiryoshobora kuguha ubwo bugingo budashira. Ntiwoburonka kubera yuko wavuye mu idini rimwe ukaja mu rindi, ntiwonaburonka kubera yuko wavuye ku icupa ry'ikiyeri ukaja kwifanta. Nshuti, ariko ubwo bugingo budashira uburonka kubera yuko wizeye kandi wakiri Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Rero aho uri hose, ico Imana igusaba nuko wugurura umutima wawe, ugurura umutima wawe Yesu Kristo, hama umwakire mu buzima bwawe umwami n'umukiza. Yesu Kristo ariteguye kukugirira neza, ariteguye kuguharira ibyaha byawe, ariteguye kuza mu buzima bwawe. Nshuti yanje, muri aka kanya uri kuranyumviriza, nimba wizeye ibi ndiko ndakubwira, nimba wumva wo kwiyakirira iyo ngabire y'ubugingo budashira, nagomba ndagusabe aho uri, aho nyene uhagaze, aho uryamye, aho uri kurakorera, muri ibyo nyene urimo, igihugu cyose urimo, nimba ushobora kumva ururimi ndiko ndavuga, ndashaka wugurura umutima wawe, hama usubire muri no sengesho n'akanwa kawe, na cane cane urikuye mu mutima wawe, kuko
ntugomba urimbwire jewe, kuko je sinoshobora kugukiza ibyaha byawe, sinoshobora kugukura kw'ibyaha byawe, ariko jewe ngiye kukurongora muri iryo sengesho kugira ngo iryo sengesho uribwire Yesu Kristo. Uwo niwe yapfuye ku bw'ibyaha byawe, niwe yazutse kugira ngo uyu munsi niwamwizera ntupfe rubi, ariko uhabwe ingabire y'ubugingo budashira. Rero inshuti yanje aho uri, ugurura umutima wawe, hama usubiremo hamwe nanje rino sengesho. Ati Mwami Yesu Kristo, ati muri aka kanya mpejeje kumva ijwi ryawe biciye mu butumwa bwiza. Ati ndafashe ingingo yo kukugururira umutima wanje, ndaguhaye ikaze mu bugingo bwanje. Mwami Yesu, ndatahuye ko ndi umunyabyaha, kandi nta kintu na kimwe nokora kugira ngo nikize ibyaha byanje. None Mwami Yesu, reka amaraso wavuye anyoze ibyaha byanje byose. Guhera uyu munsi ndihanye, ndakiriye ingabire y'agakiza no kugororoka biva kuri wewe. Mwami Yesu Kristo, ndakugururiye umutima wanje, ndaguhaye ikaze, ngwino winjire mu bugingo bwanje. Mwami Yesu, ndagushimiye ko wapfuye kugira ngo uyu munsi ndonke ubugingo, kandi ndaburonke busagutse. Mwami Yesu, ndagushimiye ko wazutse kugira ngo uyu munsi nsindanishirizwe ibyaha byanje byose. Guhera uyu munsi reka ufute izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu Kristo, ndakugururiye umutima wanje, ndakwakiriye, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Guhera uyu munsi nahisemo kugukurikira no kugukorera. Ndabyatuye ndabyizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Inshuti yanje uri kuranyumviriza, wowe uhejeje gusubira muri no sengesho, ndagukeje cyane. Nagomba ndakubwire ko muri aka kanya urahejeje kwakira ubuzima nariko ndavuga, urahejeje kwakira ingabire y'ubugingo budashira yatanzwe ku bwawe. Uno munsi urahejeje gucika icyare mu gishasha, uno munsi by'ukuri uri widegembya. Rero aho uri ndagukeje, uno munsi wewe uravuye mu bantu bariko barondera ubuzima. Uno munsi hari ubuzima wakiriye, ubuzima wakiriye nibwo buzima bwonyene buzogushoboza kubana n'Imana Data. Rero aho uri nanje nagomba ndagusengere isengesho rito. Ushobora kuba urwaye aho uri, sinzi ikibazo ufise, mugabo uwo mwami wakiriye, uwo mwami wizeye, wewe wamenyera kure ibyo twiyumvira. Wewe arazi ico wiyumvira mu mutima wawe, arazi ico ufise mu mutima wawe, arazi ico wipfuza. Aragukunda birenze uko wobyibaza, aragukunda ku buryo yatanze n'ubuzima bwiwe. Rero utaretse gutanga ubuzima bwiwe yo kwimiki, ni igiki kintu atoguha, ni igiki kintu atogukorera, ni iyihe ngwara atogukiza? Uwo ndiko ndavuga arakiza, arabohora, agira neza. Rero aho uri reka ndagusengera. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ko ari ukuri kandi riteke ububasha bwose bwo kuduhindura ico rivuga. Mwami, hari umuntu yariko arakurikirana kino kiganiro, aho ari hose ndamusengeye. Mwami, sinzi ikintu akeneye, ariko wewe ni wewe ushobora gupenetra indani mu mutima we ukamenya ico yipfuza. Mwami, muri kano kanya ndatuye igitangaza ku buzima bwiwe. Ari urwaye, reka Mwami umukize, kuko ijambo ryawe riravuga ko ikiganza cawe atari gito, atari kigufi ngo kinanirwe no gukiza. Umuntu wese ahari reka umukore ko Mwami, reka ubushobozi bwawe bukore ku buzima bwiwe. Ntaco bitwaye ibyo abaganga bavuze, ariko Mwami ijambo ryawe rivuga ko mu mishishagu yawe twakiza indwara zose. Rero umuntu wese ahari ariko aranyumviriza agwaye, ndatuye igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu. Mwami, uboshwe reka bohoke. Mwami Data, ndabasengera
ndabahezagiye ndatura mwami umugisha wawe ucungisha mu byo bakora. Reka mwami ubagirire neza nk'uko bibereye abera, imiryango ibugurukire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero murakoze, mubandanye mugira ibihe byiza, ariko nagomba ndabatera intege by'ukuri nimba iri jambo ryagufashije, nimba hari ikintu wakiriye, ndashaka iyi video uyimpere inshuti zawe, nawe uyibasangize kugira ngo nawe ukize ubuzima bw'uwo wundi muntu. Urashobora gukorana n'Imana kugira ngo abantu bakire ikiyaga caka umuriro, bakire urupfu rw'ibihe bidashira. Bampere iyi video, uzobukoze cyane kandi uzobukoreye Imana. Nico gikorwa Imana iriko iradusaba gukora. Rero ibahe, gira partage ku nshuti zawe, hama kandi nimba utaragira abone, gira abone kuri iyi chaîne kugira ngo n'undi munsi tuze tubane mu kindi kiganiro, n'undi munsi uze wifatanye nanje. Rero ndabizi yuko hari ibintu byinshi tuzogenda tuvugana, tuzogenda tuganira. Reka ugire abone kandi ugire na like nimba bishoboka, na cyane cyane uyimpera abandi bantu kugira ngo ibafashe. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Beni Nestor Irakoze nkuko biri. Ndabibutsa yuko kandi hari igitabo mperuka kwandika nise umuntu atazwi. Igitabo nise umuntu atazwi ni igitabo by'ukuri kirimo ubutunzi bukomeye. Ni igitabo kigizwe n'impapuro 204, nukuri kigizwe n'amashapitre 12. Kirahari ku bwawe, ugikeneye urashobora kunyandikira kuri izo nimero ubona ngaha munsi muri commentaire, hama ndakubwira ingene wo kironka. Sawa sawa, ciao.